Twagomba tuce tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko tumenyeshe umushikanje w'ubutungane n'umukuru wa sentare ntanyuzwa kwishimikije ingingo ya 10 y'iri tegeko rishasha ishiraho amasentare mashasha yuko bagiye mu gacerere mu gihe uno munsi tuko turavugana atabutungane atanzego z'ubutungane zihari zemewe n'amategeko kuko amasentare mashasha n'amaparike nta bacamanza n'abamagistra barigera bashigwayo kandi n'abazirongozi zishasha ntabahari ni kuvuga majambo make twabatumyeje muri yaje to yuko dukebure mushanje ubutungane dukebure mushikiza umukuru wa sentare ntanyuzwa cyo tumenyesha umukuru w'igihugu cy'u Burundi yuko turavye amategeko barondera abanyamategeko babizi mu nzego zabo ingingo ziko zirafatwa n'ubutungane n'amaparike atandukanya yahora izo ngingo mbe bazozitwa ngwiki zizokwitirwa iki umwene gihugu yatsinze urubanza muri ikiringo turamwe iminsi 4 ukwezi guhere mu gihe yatsinze urubanza rogwanka ko gwaciwe n'abantu badafitiye uburenganzira mu gihe umuntu yapfunzwe agafungwa muri ikiringo amasentare atarajaho kugira ngo amategeko yubahirizwe ufunzwe hamwe ari kwitwara akitwarira igihugu n'abamupfunze ko yapfunzwe n'abantu kuri manda ya procureur cyangwa mu magisa adafise ubwo bubasha izo ni aho nta kosa rizoba ririmwo izo rero ni ingaruka mbi cyamvuga hanini sinovuga umukuru w'igihugu ngomba mvuge abatwara ubutungane ku ngingo ya 10 natomora neza yuko ubushanje bw'ubutungane bufatanije na sentare nahinyuzwa ku ngingo ya 10 baca batomora vyihuta bagashiraho n'ingingo merekeza kugira iri tegeko rije mu ngiro habuziki sentare ntanyuzwa ntanze gifise yaravuyeho rero muri ico gihe tukivuze kubera iki tubivuze ku mpamvu dufise ivyemezo muri arishoto kuba twitura yuko hari imanza ziriko ziradindira n'izindi zabuze cyo twokwita orientation kubera abahagarariye amasentare n'abacamanza mu masentare atabubasha bafise kugucizo manza tabakarore muri komine Nyabihanga intara ya Mwaro ya Kera twege muri joto twayiko turakurikirana urubanza rw'umupolisi yishe umuntu hirya ejo haheze muri Nyabihanga ni kuvuga aho sentare nkuru y'igihugu ya Nyabihanga bambe sentare nkuru y'igihugu ya Mwaro ya Kera na parike ya Republika ya Mwaro ya Kera mwitaho dufise no munsi hari sentare y'igihugu ya komine ya Nyabihanga na parike nkuru ya komine ya Republika ya komine Nyabihanga ni kuvuga wategeza kuba urubanza rw'ikibiriraho jewe na telefonye abacamanza batwukira sentare nkuru ya Mwaro na parike ya Republika ya Mwaro baranyemeje yuko byumvikana ka rubanza rw'ikibiriraho enfraganderi mugata competence bafise yo gukora urubanza arosha niyumvira none ko fraganderi rubanza rw'ikibiriraho rufise ikiringo rumara sentare yafise ubasha competence Nyabihanga na parike ministère public yo kwisezisa sentare ibiringo bimaze guhera biroca bigenda gute bigende gute kuva impamvu tubishikirije kugira ngo abari mu nzego zo gutungana ntibishinge kwicarira mu ntebe ntibishinge guhora ariko ntibaraba amategeko y'igihugu kariko arahonyangwa kandi ari inzego z'igihugu zabashiriyeho bahembwa amara y'igihugu kugira batunganiza bene igihugu mbago majuragirika nkuno munsi ndabakarore hari abantu nk'ubu bakaroroje ndabakarorokana
nk'ubu ari muri komine Gihanga ya kera, iyo ari sentare ya Gihanga y'intango ya kera, ubu harimo igice ca zone sentare y'intango ya Buringa. None nko gushikisa aho muri sentare y'intango ya Gihanga niyo baza guca imanza za sentare y'intango ya Buringa, barafise iyo competence. Harabaca yumvira mu tungane ngo ntangora gute ngo la continuité de pouvoir. Continuité c'est la violence de droit. None tumaze kuvuga yuko ibintu byose ingingo ya 12 navyanditse. Ndetse so byanditse. Ingingo yose ya 12 mitegeko. Ikintu cyose gitarukwaye ni itegeko binyuranye kirahagaritswe. No kuvuga sentare itari ngaha itanditse yarahagaritswe. Nari hagaritswe. Tuvuze sentare nkuru y'igihugu ya Bujumbura, parike ya Republika ya Bujumbura. Iki fata ingingo kere competence. Mbeya abama imanza zabaye ntabanduka. Abene igihugu bajuragirika babuze abazishira mu ngiro. Ntabahari. Abakora ibyaho no munsi. Nabahaye akaroro k'umupolisi umuntu Nyabihanga mavyumvise. Ababu ariko barakora ibyaha bitandukanye, amavyora abica abantu, habu ariko arabura abaprokirere no ministre public n'amasentare n'abacamanza mu masentare bafite ubasha izo manza bazica. Aha rero simvuga byinshi, ngomba tugirishe dusavye, turasavye nyirico mukuru w'igihugu, itegeko ryaragiyeho, nitubona muri ejoto irindira ryo gushaho inzego z'ubutungane kugira ngo no kurungika abacamanza mu masentare kugira ngo umwene igihugu abandanya atunganirizwa. Dusavye ko bodushira abacamanza muri zo sentare, itego rikaja mu ngiro vuba na bwangu. Tugasaba yuko hoshigwaho indongozi z'abo masentare n'amaparike vuba na bwangu. Kindi naco turasaba yuko itego ryaragihego ntibapfe kurungika abacamanza batabikoresho naho bakorera ameze neza kwiki, kuko turabona mu masentare ma komine menshi yego baragwije amasentare igihugu n'amaparike, mugabo nta maparike n'amasentare tubona, ntabyo tubona, ntitubona n'uburyo bwavyo. Turabona amazone amasentare y'intango, mugabo nta mabiro tubona, kuko niba bakorera mu kirere. Dusaba yuko inyubakwa zibereye ubutungane bibaho, kuko itegeko ndibaza twarumvise inombero ivyo nyirico mukuru yagiye ashikiriza mu nama zitandukanye, yavuze ko agomba yegereza ubutungane abene gihugu, agomba intwaro n'ubutungane bakurikirane bigende neza. Turasaba rero yuko baca bagira ko babaho uburyo bukwiye, tudusuye kubona aho prokira agenda n'amaguru, aho sentare idagira ni moto n'ikinga, imanza zikagandana gushirwa mu ngiro. Kandi bace bihutira abacamanza mu bwo bw'ubutungane, nshimishimira kubivuga, n'urwego rurangwa n'ibiturire mw'abantu, ibiturire gusa warapfuye, rurangwa n'amanyanga, bwo gutungana rurangwa no munsi no guca imanza za ngondagonde. Sikamara mama ni minoti ndaruce. Kuri ico rero dusaba yuko yico mukuru w'igihugu yo turondera abafasoni n'abagabo canke abashinga ntahe umwese ko acemera, bijunja ari jambo bimvuga kuri, atari babandi batazi guhagarira ukuri, batamika ijambo, wa wundi baha ibihumbi 10 ibihumbi 100 timfungira umuntu canke hindura dossier n'ufise ivyemezo uvuga atafise. Nadutorere bamwe bataboneka mu misi yahera mu busembwa no gumiza abantu umunyoro abarekuwe, guhindura imanza za civile zisanzwe iz'ivyaha. Bamwe bafata umuntu yatsinze bakamubuza bakanga kumushikiriza ivyo yatsindiye, babanje gupangwa n'abatsinzwe canke harimo abantu bakomaka mu bihanganye kugira ngo umuntu yatsinze akagumarira atakamba ivyo bakabibura ku mugaragaro.